imvugo zityoza abungere bamwe bamwe barongoye amashengero ya Pentecote ari hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Izo mvugo n'inyandiko ziratyoza kandi umunyamabanga mukuru wa sepebu. Twifuje rero kubamenyesha ibi bikurikira. Ubwa mbere, ibivugwa ni binyoma gusa kandi bikwiye kuzobazwa ababikwiragiza n'ababatuma. Kabiri, amashengero ya Pantecone mu Burundi nk'uko vyamye arongowe n'abungere kandi nta ngorane ziri mu mashengero kiretse umwe cyangwa uwundi yoba yipfuza ibyo ashikako ariko bidaciye mu kuri. Ivyo navyo ntaco bishobora gushikako. Gatatu, amashengero n'abungere bayarongoye barubahirijwe n'amategeko y'igihugu. Niyagire usubira kugomba gucanishamwe abakristo bitekerereje bashagaje mu gihugu cyose kandi bari ku kivi. Bwa kane, amashengero yose ya Pentecote mu Burundi aravukana, asangiye inyigisho imwe n'indero, nta numwe rero ashobora kurengana uyo murongo dukorerako. Gatanu, amashengero yose ya Pentecote mu Burundi yamye ahurikiye mu ishirahamwe sepebu kandi n'ubu niko biri, nta numwe rero arekuriwe gushinga ibindi bitazwi. Twese dukorera kuri uyo murongo. Gatandatu, amashengero yose ya Pentecote mu Burundi arigenga ariko agakorera mu bumwe bwamye buyaranga. Nta misiyoni isumba izindi kandi nta mwungere asumba abandi. Twese turubahana tugakora igikorwa c'Imana mu bumwe no kubahiriza inyigisho ituranga twese nk'abapentekote. Ubwindwi, duhamagariye abakristo bose b'abapentekote eka mbere n'abarundi bose muri rusangi kwirinda cyane ibihuha, imvugo zicanishamwo hamwe no kwirinda umugararizo uwo ari wo wose. Umunani, abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo. Turabasabye ko mwokwirinda inyigisho z'ibinyoma hamwe n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Icenda, dusabye rero bose ko bokomeza gusengera abariko barazimira bongera bazimiza n'abandi, kandi ibyo tubikore mu gacerere kuko niho Imana ikorera. Murakoze, Imana ibahezagire. Naya rero matangazo, iri tangazo duherukiye ko ni iryo gufasha abantu, kuko murabona iminsi y'iherezo Bibiliya ivuga ngo hazoza ibihe bigoye. Abantu baraduka bagashira ibintu kuri rezo sosiyo, ugasanga abantu bari muri ibyo ngo Pentecote igomba ibemwo abarisheveke. nta barisheveke bari muri Pentecote. Pentecote irongowe n'abungere gusa kandi ibyo ntaho vyigeze biba, nta n'ibizobaho. Hanyuma rero kandi tugasaba rero abakristo mumaze kuronka iyi nkuru y'ukuri muze murafasha n'abandi. Ntihagire umuntu yoza n'ibihuha vyo konona ishengero. Twebwe ishengero ntigigeze ryigaburamo kabiri. Ishengero twese turi umwe, turavukana. Ku karorero, iri shengero ryavyawe na Kiremba, siko gahembe? None mwese ntimuvyemera? Mbega hari umuntu yohindura se? So yakuvyaye ntahinduka, aguma ari wa wundi. Twebwe rero twavyawe na Kiremba, tuzoguma turi abanyakiremba gushika dusaze. N'abazodukurikira bazokwitwa ko bavyawe na Kiremba. Hari abantu rero baza n'amajambo yo guteranya ngo banyagitega ngo bikuye kuri Kiremba. Eka twebwe naho dufise naho twoja
turabanyakiremba ariko kandi duhurikiye mu ishirahamwe ritugenga twese sepebu. N'ayo majambo rero